nitwa Jimbere Paulin Gauthier. Paulin akaba ari umunyeshuri yiga kuri Université de Bujumbura, akaba yiga mu gisata cha gestion administration. Inyuma yo kwiga arakina umupira w'amaboko basketball. Atangiye gukina basketball nkina muri deuxième division ya equipe yitwa Gymkhana. Cyatumye nkina basketball umukino nakunda cyane, bya mbere uretse yuko nakina football, munyuma birashika sanga nahevye basket umukino nakunda cyane. Titre meruka kuronka ni titre y'umukinyi genje neza muri championnat y'ini Bujumbura basketball, akaba ari basanzwe bita majao make avonaguye MVP. Byarampaye ingufu zo gushobora kubandanya n'ibindi bikorwa gukora cyane, nta kiryoshe nk'ubu kuba warakoze ikintu ukaronka agashimwe nubwo utabuvyiteze. Igikuru no gushobora kuronka cyo bo warifuje kuronka n'ibindi bikurikira byose twiteze ko bizoza. Souvenir umunsi wa mbere na basket nigeze twiga muri lycée municipal Gikungu, turakina interscolaire turashaka gutsinda mu equipe ya ETS. Urabiye ku maso ya equipe turusha tudafite amahirwe yo gushobora gutsinda, ariko twarashoboye kwitsinda. Biranyereka ko byose bishoboka, yuko ikintu cyose ushatse gushika ko birashoboka ukoze. Objectif yanje muri basket ni gushika kure hashoboka, aho umuntu basket ishobora kumugera aha kuri ubuzima bwa misi yose. Hanini nivyo no gushika kure ku buryo nshobora guhisha mfashije muri basket y'ino mu Burundi. Avantage no harura ndabiye kuri jewe no kubandi bagenzi banje ni bonne education. Hanini birakwigisha mu ndero muri rusangi, hama ntiharagira turagira ku rugero ku buryo basketball ishobora kugira icyo kumariye mu buzima bwa misi yose, kagira icyo bifashije. Yego irafasha akantu gatoyi, twizera yuko izotoba bishika. Avantage hanini novuga ni bonne education. Strategie ubwanje hanini no kubaka ibibuga vya kijambere, gushiramo uburyo mu mukino wa basketball, kumotiva abakinyi. Basketball ikagira ahifatiye mu Burundi bwose, apana Bujumbura ariho habera ibintu novuga yuko hari amahava abakinyi bakomeye, bakaza bakarondera mu ntara zose hagati, bakaraba amatara ntabuze abakinyi b'Abarundi bakinyi setara cyane, bakaja mu gihugu hose hagati bakaraba yuko abandi bakinyi bahari. Hanini basketball muri rusangi mu Burundi bwose irateye imbere. Akamanotera abajene yaba abo tungana, yabo abasumba gatoyi nabo ngurira cyane n'abashobora abasumba gatoyi, nuko uko biri kose naho basketball tari bagoye rushimishije nko mu bindi bihugu canke mu karere kacu, nuko bo gumanisha ka bagakora kubera ntawe uzi aho bishobora kugera, kandi naho atogera ngo atere imbere mu kino gihugu cy'u Burundi ashobora kuronka opportunity yo gushobora kuja mu bindi bihugu akamamaza igihugu ciwe akaduza iterambere. Nuko ahanini nuko batorera amaboko babandanya bakora mu mpuzu byose biva mu bikorwa byacu.